Haleluya. Haleluya. Nanda basaba muteretsi ibiganza turamukanye. Amen. Haleluya. Ibyo biganza bigume hejuru. Shaka dusenga akanya gatoya. Tuko turahimbaza imyaka 10 umwungere canke umukozi w'Imana asanzwe arongoye ishengero canke ikorwa c'Imana cyacu cose atotahura atomenya to agaciro ubutame bwinshi bunyegeje inyuma y'imyaka 10 sinzi igikorwa yo bari karakora. Shaka tadushima Imana kuri imyaka 10 gravity mumaze reka nje nivuge tumaze kuko urazi ishengero birivuga ngo umubiri wa Kristo, umubiri ugize n'ingingo nyinshi, hariho umutwe, hari amaso, hari amaboko, hari iki. Nta rugingo gobwira urundi rugingo ngo je ndakomeye cyane kuruta wewe. Nta parti nimwe yo ku mubiri yovuga ngo wowe ntagufise ndamahoro. Vyose biri interconnected, vyose birafatanye, vyose bigiranira ikimaze. Gravity ni rumwe mu rugingo rw'umubiri wa Kristo. Hari ivyo tudafise gravity mu mubiri wa Kristo twoba tubuze. Ndagoma dushima Imana ko yateye intege umusavyi wayo, kuko sinzi kumva iki kibazo ndaza kimubaza mu mwanya w'inyigisho. Sindi inshuro warageze ko zo gushaka kudepoza kino gikogwa. Abahamagawe bose vy'ukuri barageze ahantu babaza ikibazo Imana kubera iki, kubera kuri kuremera ko mbabara gutya, kubera kuri kuranyirengagiza muri urugezo, kubera kumengo ndaguhamagara ntunyumva. Wana ibintu bitangaje, abantu baraza kuturaba, Imana ikatugirira ubuntu bakagenda batanyisha ico bari bakeneye. Mgo ugasengera ikibazo ufise, Imana ikaraba hige. Intahe zikaguma ziriko ziraza, warakoze kunsengera vyagenze uko. Ukibaza iyi Imana mbwira kubera iki nanje tokora ivyo wanje. Ndashaka dushima Imana, ndazi ko niwo mutima murimo. Mbwa nanje ko uyu munsi nijijwe kino gicaniro, ndagomba tuduze ishimwe ry'Imana umwanya mutoya cyane gose. Nawe utarubo ngaha ushima Imana kuko aba nabo bari mu bakugize nubwo utarubazi. Paul aravuga ngo musengera abera bose. Handa akavuga ngo numvise urukundo mukunda abera bose. Ntiyavuga abo mu kibanza kanaka kimwe gusa, ariko yavuga abera bo mu isi yose, kuko turi umubiri wa Kristo. Iyo umwe agize intege nke n'umubiri wose ugize intege nke. Ndashaka tuzamuye ibiganza byacu. Ndashaka kumva amajwi yanyu. Dushima Imana kuri imyaka 10. Imyaka 10 ntikwiye kuko Satani yagize impuhwe canke yakijijwe, ariko nuko amatentative yose yagerageje atanimwe yigeze arayisisa. Paul avuga ngo dufise ubwo butunzi mu nzavu ya zibumba, ngo icubahiro gihebuje kibe ic'Imana. Akavuga ngo turasugerezwa impande zose, ariko nidushika mu mbombane turakubitwa hasi, ariko nitugwaho turahamwa, ariko nituranduka imitima. Akavuga ngo urupfu rukora muri twebwe kugira ngo ubugingo bukorere muri mwebwe. Ubwo nibwo buzima bw'abakozi b'Imana, ubwo nibwo buzima bw'abaherezi, ubwo nibwo buzima bw'ishengero byitavye umuhamagaro mu gihe cyaryo. Mwami Imana yacu kwizego bana baturagushimiye. Wagize neza kubona ko bikwiriye. Paul avuga neza ngo yabonye ko ndi wo kwizegwa. Ico uraba mu kuduhamagara ntaco tuba tuzi, ariko igihe cyose turaha agaciro ubuntu bwa busubira kuza bukadutora mu kibanza tuba turimo. Turagushimiye ko vyaguhimbaye Mwami Imana guhamagara umusavyi wawe. Turagushima ko vyaguhimbaye
yuko Gravity ifata ikibanza muri kino gihugu. Turagushima Imana yaje kwizerwa ku bikorwa bidasanzwe wakoze, malgré intambara nyinshi, malgré ibihusi byinshi, malgré ibitandukanye byagiye bise ku buzima bwabo, wagiye ushigikira intambuko zabo, wagiye ubatera intege, wagiye ushingira inteko Mwami Imana by'ukuri uri mu ruhande rwabo. Kataho n'umunsi n'umuzo kwigera ubata cyangwa ngo batererane. Ndafise irishima kuri kino gicaniro kutemeye ko umusavyi wawe akogwa n'isoni. Kiri shengero temeye ko Mwami Imana ritetegwa. Hari amashengero yateterewe, turaza amashengero yamaramaye, ariko Mwami Imana uburinzi bwakomeje kuba ku buzima bwaryo. Urabarinda gukogwa n'isoni, urabarinda kumarama. Uyu munsi bariko barahimbaza imyaka 10, imyaka 10 si amezi 10, imyaka 10 si iminsi 10, imyaka 10 sindwi 10. Umwaka wose wagiye ugira ivyawo, ariko wose ugenda ushingira intaye ko uri mu ruhande rwabo. Wumvire ko tugushimiye, natwe abakunzi babo tuje kwifatikanya nabo. Mwema tuduza kino kibazo cy'ishimwe tuvuga ngo babagiriye neza, natwe watugiriye neza, nubishimigwe. Kandi ibisi yose dusigaje tuzokomwe Imana tugwishimwe rigukwiriye kuvyo wakoze. Izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro. Nuve amashyi n'impundu nyinshi z'abakozi Imana muri kino kibanza. Ndabasabe murashaka kubyagira. Okay. Bishop, nyemerere manze fate aka kanya shimira Imana umuremyi wawe. Ndashimire ko yabonye kuri wo kwizegwa, kandi ko umutayi yashize muri wewe atari umutayi w'imfa gusa. Mu byo waciyemwo, mu byo wabayemwo, byose bigenda bikonsiderwa umutahe ukomeye w'igikorwa kinini kiremereye nk'iki mwikoreye. Urazi hari igihe ibinda bivuga nkawe, hari igihe tuba dukeneye abantu batubwira ngo turabahize. Hari igihe tuba dukeneye abantu batubwira mu madetaye ibyagiye birakoreka bikozwe natwe. Urankurira n'amatiko ndabivuga. Imana iguhezagire ko wazigamye umuriro ku gicaniro. Imana iguhezagire ko muri generation yacu nubwo hari benshi bodutuka, ariko uri muri bake dusigara twifuka. Imana iguhezagire ku majoro menshi, Imana iguhezagire ku marira menshi, Imana iguhezagire ku ntambara nyinshi zo mu ibanga. Hari izo Bwana wenyine ndabizi umutamukanye wadashobora kumenya. Hari ibyo ugira ibanga Imana ikakubwira ngo ibi bigume mu ndiba y'umutima wawe ukabitwara. Imana iguhezagire ku mabanga menshi. Rimwe warugeze kubivuga yuko abantu batubikamo amabanga menshi, two kwihenda tukayasohora byo baca imitwe. Mbwa Imana iguhezagire ku umuntu yabitse byinshi by'amabanga akomeye y'ubuzima bw'aba bantu. Si nibi gusa, amabanga y'igihugu, amabanga y'imiryango, amabanga y'urunganwe. Rero numva nk'umuvukanyi wawe no gukeze. Sinovuga ngo hari isho murabona kuko ari ijambo yandungikanye, ariko hari ibyo mugiye kubona. Mvuze ngo ntavyo murabona, si ntesheje agaciro ivyakoretse, mugabo nuko nashobora kubigereranya n'ubunini bw'ibarindiriye imbere. Urazi umwasi w'ibikorwa bikomeye tuzokora ejo n'ibikorwa twakoze muri kahise. Rero ico ndagusabira Imana nuko ibagira ibiri nyuma. Imyaka 10 ibikomere byayiranze, intambara zayiranze, ibiki byose ubisiga inyuma, ariko uramirize imbere gushika ushikira iherezo ry'umuhamagaro Imana guhamagariye. Shimire kandi ihembe rihetsa amavuta
ya Spiritual Gravity Center. Sinzi hamwe numva no kwita berceur kubera ko turavukana, numva no kwita masseur, ariko urabizi ko tugukunda n'umuryango wanje wose, ariko mugabo kandi wumve ko tukubahira cyane kuba hafi y'uwo mugabo. Imana iguhezagire. Wumva nyene afise ibisazi, natwe uyu munsi twaratora gushika uyu munsi, mugabo ingene ushobora kubikontena, ariko namwe kandi turi live, reka ndabireke mugabo hahandi 10 umve biri prophétique. Alleluia. Nitwarangiza ngira tuzoraba hamwe n'abandi, tuje hamwe turaba ukungene tubigenza kugira ngo tukumare kiya gikomere chance gukira. Aho ndahejeje. Mama, Imana iguhezagire. Imana ihezagire. Nabonye umukobwa wanyu ben Imana iguhezagire. Washaka guhaguruka nawe ugapepe ishengero. Imana iguhezagire. Petit frère ari hehe? Yaje. Nabo nyine turabashimiye. Mugabo kanca afata kanya ashimire staff yose mukorana. Guhera kuri assistant wanyu Papa Jean. Imana iguhezagire ko mwagumye hafi y'umuvyeyi mukamutera intege, n'abandi bose n'abariko barasenga tutariko turabona. Imana ibahezagire. Turabateye intege. Twebwe imyaka 10 twarayirenganye, ubu tugiye kuzogira 12. Rero turazi 10 ico isigura. Imana ibahezagire. Ariko Imana ishimwe ko cenda navyibuka nagendanye n'abahungu n'abakobwa banje, abapastori, abadiakoni, abavuga butumwa, n'abamissionnaire, jengira n'abamissionnaire aho ngiye, n'abandi batarabasha kuba mu mugwi umwe muri yo mpeje kuvuga. Ariko reka saba umuryango wa CLG aho mwamuri hose muhaguruke dukoma amashi menshi tubifurije isabukuru nziza y'imyaka 10, dukoma amashi menshi. Haleluya. Spiritual Gravity, joyeux anniversaire y'imyaka yanyu 10 myiza. CLG turabakeje, CLG turabateye intege, CLG turi kumwe namwe. Haleluya. Intambara zanyu n'intambara zacu, ivyirato vyanyu n'ivyirato vyacu. Ibyo ndiko ndavuga ntari karavyumva heze. Bishop nako ndavuga nti intambara zanyu n'intambara zacu, kandi ivyishimo vyanyu n'ivyo vyishimo vyacu. Urazi abantu barakunda umuntu mu bihe vyiza, mugabo inshuti nziza uyibona mu gihe c'amagorwa. Sivyo nifuje, mugabo n'igihe vyohaba uzomeye neza ko urafise abandi bantu ushobora gukontako. Turabakunda kandi turabanezerewe. Imana ibahezagire. Dukoma yandi mashi yandi menshi. Ndafise abashitsi biteka ntugenda ntakiriye. Haleluya. Papa Aristide na madamu wawe Lisiane, right? Muhaguruke. Abaje bava mu gihugu c'Ubufaransa n'abakozi b'Imana badasanzwe. Imana ibahezagire. Uyu mupapa yaranze ko nyine nari umwungere w'umusheri wewe, ariko tumaze kubonana umutima wanje waramukunze kandi mu buryo budasanzwe. Kubera ko ejo bazosubira inyuma, nabonye umukobwa wanje acavuga ati tuza tuguherekeza kugira ngo tukubone hama kandi twongere turamukanye. Urabina uko warakoze, aravyibushe, asa neza, wamufashe neza. Amen. Imana ibahezagire n'abanyu bose. Murashaka kuvyagira Imana ibahezagire. Tuzingurure amabibiliya yacu tugomba dufate akanya dusangira amajambo y'Imana. Haleluya. Haleluya. Muriteguye twiga ijambo?
Bishop, uyu munsi ngiye kuba umuapotre yigisha kandi avugishwa. Rero mwitegure, tugomba twihute mu mwanya w'inyigisho, mugabo ni inyigisho zivanzemwo ubuhanuzi. Kuko imyaka 10 turavye mu bijanye n'igiharuro 10, igiharuro 10 gifise insiguro ikomeye cyane gose. Nanezerewe kubona Papa Carlos Imana guhezagire. Imodoka ngenderamo ni Carlos yayimpaye. Carlos yarambereye umugisha cyane ku kintu citwa umuduga, kandi ujya muduga wacu uvyara n'iyindi. Ibi mbwa murabikata, Imana guhezagire cyane. Carlos ndagukunda, yambereye umuntu w'igitangaza nashaka kubabwira na wewe. Haleluya. Reka rero tubandanye, Imana ishimwe cyane. Luka 5:37 n'amajambo musanzwe muriko murabwirwa cyane muri no minsi, ariko kandi sinogira ntashimira Imana n'abanyitangiye imbere. Bishop Miburo yuguruye igikorane, Imana imuhezagira ahari, ndazi ko kumbura zo kurikirana no live. N'inshuti nziza, a covenant brother of twebwe babiri. Haleluya. Ejo mwari kumwe na Pastor Eric Birdoza. Umva ngo nibo ba pastori b'abanyagisagara babiri bahari, ngo ni Olivier na Eric. Ariko sinzi ico baravye, ngira baravye ko bose bakubitikiye mu Nyakabiga. Rero siniko gukubitikira mu Nyakabiga ari byo bice bagira abanyamuji, ivyo ndavyanse. Kwanza we wavuye mu Kagunuza, je navukiye ngaha. Ugaca unkuramwo. Haleluya. Umukunzi wanje cyane gose, nawe ahari ndamutahije kuri televiziyo ya Gravity. Imana imuhezagire cyane gose, nawe ndazi ko yababereye umugisha ku munsi w'ejo. Rero reka natwe tugire ico twongereje kubijanye n'uyu munsi. Mugatondamye kwigisha abarongozi, nanese cigwa kivuga ibijanye n'ivy'uburongozi, ariko nubwo umubiri numva umengo uri kurandekura kubera kusanzwe n'umunsi wo kwisonzesha, n'umunsi wo kuba gwicaniro, ariko ndazi neza ko Imana yambikiye inkomezi kugira ngo uyu munsi tubakore namwe neza kandi bize kugenda neza. Hama ndaza gutena konta kubijanye n'amasaha bambwiye ngo maze iminsi mutaha saa 3, saa 3 ntiza gushika, mugabo biraza kubiri hafi. Haleluya. Ndashaka microphone umuntu amfashe gusoma. Bishop niwe ugiye kunsomera aya majambo, usubire uyasome, hanyuma ngo manigisha kanya gatoya, mugabo cafata kanya ko kudeklara icyo Imana yatubwiye kuvuga uyu munsi. Haranditswe ngo Luka 5:37, kandi nta wotara umutobe wa vino mu mikuza y'insato ibombotse, kuko vino yoturitsa iyo mikuza igashirira hasi, imikuza igapfa. And no one puts new wine into old wineskins, for the new wine would burst the wineskins, spilling the wine and ruining the skins. New wine must be stored in new wineskin, but no one who drinks the old wine seems to want the new wine. The old is just fine, they say. Yesu aravuga ngo ego nivyo ugeranje kubijanye no kuryoha, vino ya kera niryoshe kuruta vino shasha. Mwacha avuga ngo niko bavuga. Ariko igituma iki Yesu arakivuga nuko murazi ko yari discussion yabigishwa ba Yohana Umubatizi, bariko barabaza igituma abigishwa ba Yesu bo batisonzesha, badakora ibyo basanzwe bakora. Hama Yesu ababwira ibijanye nico ngiye kubabwira uyu munsi, gisobanuye vino shasha mu mikuza mishasha. Vino shasha uyu munsi ngiye kuvugana namwe, nukuri mugumane nanje gose. Inyigisho nabazanye ni inyigisho z'abantu bakuze. Ukiri muto, kuko imyaka 10 ni imyaka 10 gisigura perfection. Ni imyaka isigura ugukamirika, aho sikre iba irangiye habagiye gutangura iyindi, aho ivyambere biba biheze ariko hagiye kuza ibindi. Imana imaze gutanga ivyagezwe 10, ntiyatanze kigira 11, ariko hace haze ibindi vyagezwe bindi vyo mu mukuza mushasha, ari navyo vino shasha vyitwa ivyagezwe vyo muri mpemu. Uyu munsi ngiye kubabwira vino shasha mu mikuza mishasha, ariko ngiye kuvuga cyane umukuza wewe umuntu w'impemu. Hamanze kuvuga vino shasha, ibihe bishasha vya mpemu mugiye kujabukiramwo vyo guhisura Kristo uko mutigeze muhishura, vyo kwereka
kwerekana ubumana uko mutigeze mubikora mbere. Muvyumve neza ko deja igiharo 10 ni igiharo kiri prophetique, ni igiharo gisigura ivya kera birarangiye bishasha biraje. Spiritual gravity center ivya kera birarangiye bishasha biraje. Amavuta mwagendemo muri 10 ayararangiye, hagiye kuza amasasa yo mugihe gishasha. Numva meri meze neza, mugumane nanje gatoya, ariko mwumvirize neza kino kintu. Aya majambo Yesu ariko aravuga, hari kintu ntahura mu buryo bwa mwemu, nuko umwansi muvyumvirize neza wo gutambukira mu bihe bishasha Imana ibinjijemwo n'ibihe vyaherutse. The enemy of the new move of God is the last move of God you have experienced. Ivyo mwabaye mutavyitwayemwo neza birashobora kubagwanya mu kwexperimenta bishasha Imana ateguriye ubuzima bwanyu. Simvuze ko ivyabaye vyari bibi kanatsinda, na Yesu ntihigeze asuzugura imikuzo ya kera, kuko imikuzo ya kera yari ifise igihe cayo, kandi mu gihe cayo yari myiza, yasigurwa nka shasha. Mugabo ivyo ntivyari bikwiye mu bihe bari bagiye kwinjiramwo, hari hakenewe ukunagurwa. Uva meni meseza mu kibanza. Sinivyo gusa, vino sasa, the new one always challenges the old white skin. Imisose vino sasa yamitera ikibazo imikuza ya kera. Ubundi si umukuza uva kumeneka ubwawo, ariko Yesu yavuze ngo usize mu mikuza ishaje, vino sasa usize mu mikuza ishaje, uwo mukuza usazanye iyo mikuza ishaje irameneka. Mu yandi majambo, vino sasa ifise capacity yo guchallenginga ivya kera. Ndashaka kubabwira ko ivyo mugiye kubamwo biragiye gutera ikibazo ivyo mwabayemwo. Narizi ko mfise abantu bimuhema, ariko mwico ariko ndavuga uyu munsi ngiye kuvuga na bishop n'abantu muteza gukora mbiri muri ati kura. Imyaka 10 si imyaka yo kubabembereza, imyaka 10 ni imyaka mugiye kwambikwa ibigwanishwa vy'intambara, mutonda urugamba kandi muje imbere. Siniko bariko muranyumva. Imyaka 10 ni imyaka yo kwiyambura akantu kose kitwa agafyinyi, kubera ko ubimana yasura kubihangana. Secret ntiyari bwahere, mugabo secret tanguye nshasha, naho Imana igiye kubizigiza vyinshi ku buryo wizobona agiye kuyimaramaza imwikiza hakiri kare. Siriko muriko muranyumva. Hari bihe abana b'Imana bageramo, Imana itaba ikiriko bya bintu ngo vy'imbabazi niki. Hari gihe Imana itegira imbabazi, hari gihe iyo ukigezemo ni ibintu bibiri. Hari urwego mu bijanye n'igisirikare, iyo wafashwe kandi ukabusobora kuzobabazwa ukavuga amabanga azobdetuza igihugu ciwawe, wonyene ubwo barakubwira tumiriza ivyo uzogira byose usigaze urusase rumwe uce wiyica. Abateroriste barabizi neza. Siriko muriko muranyumva. Hari bidasanzara, hari siriko muriko muravyumva. Haleluya. Ngiye kuvuga ibijanye na vino shasha. Vino shasha n'ubugingo burongorwa na mwemu. Haleluya. Living a spirit-led life. Numva meni meze neza. Nico ngiye kuvugana namwe uyu munsi. Ubwa mbere mvuge kino kintu ndacari ko ndigisha. Haleluya. Vino sasa n'ubugingo busasa bwa mwemu bufata ikibanza, munyumvirize neza, mu mwemu yawe canke mu muntu w'imwemu. Urazi birivuga abantu mu buryo butatu. Biravuga umuntu apfuye l'homme animal, umuntu ngo utarakizwa. Biravuga umuntu ari charnel, umuntu ngo umuntu yakijijwe mugabo aracyari umwana. Ni wa wundi gitabikwa amata, ni wa wundi bakibembereza, ni wa wundi bakija guhitana kugira ngo baze mu gikorane, ni wa wundi barinda kwinginga, ni wa wundi barinda gusigura, ni wa wundi barinda gukonvenka. Ubu aracyari charnel.
ni wa wundi akora ibintu tukamwihanganira, ni wa wundi avuga nabi, ni wa wundi ashobora gucishamo ikirahiro wari uzi ko yakije mbwa ugasanga ararahiye kuri nyina ugatangira ati ivyo biracari muri wewe, uyo muntu acabishanga neza suka adakijijwe mugabo aracarongorwa na kameremere. Muga kandi bitse tubwira umuntu w'imhemu ari wongiye kubaganiza uyu munsi. Umuntu w'imhemu icyambere bivuga ngo umuntu w'imhemu asesa vyose, n'umuntu afite capacité yo gutahura ko Yesu ariko arababwira ibizanye na vino sasa mikuza mishasha, yareka arababwira muragiye guhabwa gutahura bitandukanye no gutahura ko ari guhara imbere. Kare mwatahura munyumvirize neza, kare mwatahura ko muri ko muraza ku Mana, mugabo ibihe bisasa bije na Imana igiye kuzaho muri kugira ngo ikorane namwe bidasanzwe. Understand gutahura kwa vino ya kera n'abantu bari basiko bakizwe kugira ngo baje mu ijuru, ariko vino sasa mikuza mishasha n'uburyo busasa bwo kubona ibintu, aho umenye neza ko ubwami bw'Imana buragiye kwima hano muri nosi. Tugiye kuzana ubuzima bw'Imana hano muri nosi, si twe tugiye kuza mu bwami bw'Imana, ahubwo tugiye kuvyara ubwami bw'Imana. Nuva meni meseza bwo kibanza. Haleluya. Umuntu w'imwemu afise ko gutahura. Umuntu w'imwemu uviriza natahura gukorera Imana, atahura gukorana n'Imana. Ngira umuntu ndi wati kaze mu gihe gishasha gukorana n'Imana. Urazi iyo abana b'Imana canke iyo abantu bakiri ku rugezo rwo gukorera Imana barahabwa amategeko bakashira mu ngiro. Mugabe y'abantu bamaze kwinjira mu gwego gukorana n'Imana, nyumviriza neza, ntacyo Imana ikora itabanje kuja inama nabo. Imana ntibikibafata nk'abantu, ariko Imana ibabona nk'abagize komite executive y'ubwami bw'ijuru. Nta nama ikorana batabanje kuza. Siriko abantu bakiri muri kino kibanza, imyaka 10 mugiyemwo si imyaka gusa yo gukorera Imana, mugabo ni imyaka mugiye gukorana n'Imana. Siriko abantu bakiri kumwe nanje. Umuntu w'imwemu munyumvize neza atahura ibizanye n'imikorere y'ubuzima bw'imwemu muri we. Ibindira kumwanya kubivuga sinzi ingene bingana 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 na 2. Ibintu 12 umuntu w'imwemu atahura. Icambere ingabire za mwemu. Haleluya. Icakabiri ugukura mu buryo bw'imwemu. Avuga ngo hikira umwana agenda gwana nimvira gwana nibwira gwana, ariko maze gukura mva mu vyubwa. Ino ni imyaka mwinjemo yo gufata ingingo. Si Imana igiye kubakuza, nimwe mugiye gufata ingingo yo gukura. Siko abantu bari kumva muri kibanza. Haleluya. Umuntu w'imwemu atahura intambara z'imwemu, the spiritual warfare. Arazi ibijanye na cartography spiritual aha herereye, arazi bigatanya biraho hantu. Imyaka mwijiyemwo ni imyaka mugiye gutonda urugamba ku murongo w'imbere, mugwana apana n'abari bo bose, mugwana nibigatanya, mugwana n'ibituma n'ibidikta ubuzima bw'abantu. Siko muri ko muranyumva. Nyakabiga ni Nyakabiga kubera iki gatanya kiri hejuru ya Nyakabiga. Kabondo ni Kabondo kubera iki gatanya kiri hejuru ya Kabondo. Uburundi n'Uburundi kubera iki gatanya kiri hejuru y'Uburundi. Paravuga ngo nuko abo tunigana sabi inyama n'amaraso, ariko avuga ngo naba principalities ni kuvuga mu mani majambo harimo ikintu ca nibo soko, nibo barimbe, nibo batanga imigambi, nibo berabora imigambi yo kugusambura. Ariko mugabo kandi haro bita abarurazi, abo ni bande n'abadistributeur. Iyo iryo tegeko rivuye kuri abaganza harabaca baryakira hama bakagenda kuritanga ku bandi, abo nabo sabandi nabaca batangura kubikora mu buzima bw'abantu. Imwembu mbiza ahantu ho mwijuru. Umuntu w'imwembu azibijana intambara zo mu buryo bw'imwembu. Ngira umuntu ari wande yiwawe ngo nta na kimwe uzokwigera ugerako udashoboye gusobanukirwa ibijyanye n'intambara zo mu buryo bw'imwemu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yesu ahejeje gutangariza Yohana kigihe ciwe giheze yacavuga ibijanye n'ivy'intambara aravuga ngo imugihe cya Yohana umatse gushika uyu munsi ubwami bw'Imana barobandanira kandi ababunyakuje mwanya majambo murinziye mu bihe aho intambara igiye kuba ku mugaragaro abantu b'imwemu canke abana b'Imana bakuze mu buryo bw'imwemu batahura ibijanye n'intambara zo mu buryo bw'imwemu bazi ibijanye n'ingene uburere bwatanzwe bwahanahanywe mu madomene atandukanye bazi ibijanye ibintu mperuka kwigisha urugandazwa rw'imwemu n'amasoko yo mu buryo bw'imwemu hari icyo twita the spiritual market amasoko mu buryo bw'imwemu aho bashobora kumenya ingene barondera gutwara inyenyeri y'uwawe aho barondera ukungene ubuntu Imana yaguhaye ubuntu Imana yakugiriye ingene ubwo buntu bashobora kugira kubukoraptinga abana b'imwemu bazi ibijanye ikimucumve neza cyane gose umutamano mu buryo bw'imwemu spiritual covering hari intambara utazoshobora kugwana wenyene utari munsi y'umutamana w'umuvyeyi Imana yaguhaye murazi igituma Sawuli yarondeye kwica Dawidi bikamunanira kandi yaramufise ko akse uko ashaka yashaka kumutuma akamubwira ati makijya kintu agacitora icumugaye ritera rikamusha ntikwari kubera ikindi Dawidi yarafise Samweli. Haleluya haleluya hari ibintu n'umushaka w'umusenzi ameze gute abana b'imwemu bazi ibijanye n'akamaro ko kwa munsi y'umutamana wo mu buryo bw'imwemu spiritual covering hari icyo twita spiritual authority ivyo abana b'imwemu barabizi amarembo yo mu buryo bw'imwemu bazi ibijanye n'amasezerano mu buryo bw'imwemu iyo abana rifise umwana ari kwinjira muri kimwe na kimwe Isaka ntiyaronse umugisha ibufilisitiya kubera ko ari umuhanga mugabo kubera ubushobozi bw'isezerano agiye kugenda Imana amubwira guma ngaha aha nyene niho umugisha wawe uri sori buto ubibi abivye yimbura 100% kubyo umwami Abimeleki aje kumubwira ngo tuvemwo kuko uraturuta naho nyene ragenda yagiye umugisha yasanga wamwitangiye imbere mbwira umuhero ndi wo mu mpere tuje umubwire ngo umugisha ugiye kusanga imbere yuri kuraja imyaka 10 umugisha nituhamagara mu myaka 10 umugisha tuusanga imbere narizi ko mfise abantu imwe muri kino kibanza bariko mfise ndavuga aragera hano maze kugenda aho hantu yivyiriba ntibazi kuri muterako ngo iryo riba acaryita Rehoboti aravuga ngo uhoraho adushikanye ahiyaguye ndasura kuvugizwa kuri gravity uhoraho abashikane ahiyaguye aho ababagwanya babanga babahama Bishop nagiye gusanga hari intambara tugira kubera ko tutaraduga mu kindi kibanza kindi hari intambara duhura nazo kuko abantu bamwe bakidufise ko access bakitwakse dako hari intambara tugwana nazo kubera ko baracatubona turi aho bari mugabo hari intambara Imana mu kuzibangurukanya ntikeneye kurinda kuza iraguha inkomezi irakuduza ikagushira ahantu bavuga ngo ndakibona sindagifata icyo borondera cyose Isaka ageze Rehoboti ntibasuye kuza kuhamutera kuko yari yaduze mu rundi rwego mbwira umuntu ati duga mu rundi rwego shika ahandi hantu va mu vy'umubiri duga mu vyamhemo numva mesese muri icyo kibanza yegewe imbere ahimbira indi riba rindi iri riba naryo ngiye kubasabira Imana ibahe gucukura ni riba ryitwa Sheba iriba ry'Isheba si riba ryari mu vy'Imana yateguriye Isaka mugabo yarindishiye akababaro kubwiriba rya Sitina na Eseki babwira ikintu kimwe ndabasereshe gatoya iyo vyatevye iyo vyafashe umwanya munene iyo rimwe na rimwe tubona umengo twararenganijwe
Imana idutegera imbere inyuma yo kuduha ibyacu, ikaduha n'iriba ry'umugisha, ikaduha n'iriba ry'inyongezo, ikaduha na bonus, ikavuga kuko wihanganye, kuko wagumye ku gikorwa, kuko utaguye ikinyanya, n'iki naco ndakiguhaye. Bibiliya imbwira ngo amaze kugera aho hantu, Abimeleki umwami araza aramubwira ngo nta kindi kinzanye, narinje kugira ngo tugirane isezerano ry'amahoro. Ati kuko turabona ko Imana iri kumwe nawe, twarakugwanije mugabo hagusubira inyuma, umenga umeze nk'irasoro, kuko ugwanya umengo turiko turagusindagira ugaca uduga cane. Ndafise abantu imwe muri kino kibanza, ndafise abantu imwe muri kino kibanza. Yosefu abwira bene se ngo mweho mwagambiriye kungira nabi, ariko Imana yateguye kubizanisha ibyiza kugira ngo isitsi biriho muri kino gihe ibe ikize benshi bari bagiye gupfa. Numva message muri kibanza. Si uwari we wese aje kumusaba peace agreement ni Abimeleki umwami. Urazi kugera ahantu nga bishop abakomeye n'abahambaye bakubonye bajugumira kubera gusa ubunini bw'Imana bariko barabona iriko irakora mu ruhande rwawe. Numva meze neza. Abantu bimwe mu batahura amabanga canke amategeko, the spiritual laws that govern spiritual realm, amabanga canke amategeko y'imhemu aganza isi y'imhemu. Umvise ibintu bwiza kubimenya. Icanyuma batahura ico twita inama nkuru yo mu bwami bw'Imana. Reka mvuge no yo mu bwami bw'ijuru, kuburyo hari itandukaniro ry'ubwami bw'Imana n'ubwami bw'ijuru. Benshi babibaza ko ari bimwe. The kingdom of heaven hamwe na kingdom of God ni ibintu bibiri bitandukanye. Kingdom of heaven naho Imana ifatira ingingo zikomakomeye iza gukoresha mu bwami bwayo, aho igenda y'influence amadomene atandukanye. Mu yandi majambo ni nko twovuga the kingdom of heaven ni nko kwa ntare hajya haba conseil des ministres, hanyuma ibivuye hariya biradushikira no ngaha. Siko buri ko muranyumva. Alleluia. Rero abantu bimwemu cyane abantu bimwemu barasyeja muri yo conseil. Imana iyo umviriza ntacikora namatiko ndakivuga kino kintu nico catumye Yobu ababazwa. Yobu yababajwe nuko Imana Satani baragize inama kwimwerekeye, Yobu ntigera tumigwa cyangwa ngo yitumire. Siko buri ko muranyumva. Ubundi hariho urugezo aho Imana ashobora gukora ikintu birivuga ngo ntacu nzokora ntibiye abanga canke ntibiye ibanga abasavi bandi, bivuga ngo abavugishwa nanje. Mani majambo akanwa kanje mwisi abamvoye banje hano muri nose. Ndumva message muri kibaza. Abantu bimwe mu rero bazi ivyo. Rero turiko turavuga bishop ngoma mvuge gato. Turiko turavuga ibijanye na vino shasha mikuza mishasha. Mwirukange mu bikono ba kabiri ngoma ngende nerekana imikuza ya kera na vino ya kera ico vyari biri. Na vino shasha mu mikuza mishasha ico vyasobanura. Ariko ngoma ngenda ngire parallelisme. Okay, abikono ba kabiri gatatu tasoma duhere ku murongo w'indwi. Aha niho hari ijambo rikomeye ry'ubuhanuzi Imana mpaye ku buzima bwa Gravity. Abikorinto ba kabiri gatatu indwi. Aha. Yamara ubwo bugabuzi bwandikishijwe inyuguti zikorogoshowe mu mabuye, bwaganzwa n'urupfu. Bwaganzwa n'urupfu. Ariko aravuga Yesu aravuga vino shasha na vino ya kera, akavuga imikuza ya kera n'imikuza mishasha. Ariko aragerageza kwerekana ibihe mwari murimwo na Yohana Umubatizi byari ibihe by'isezerano ya kera. Isezerano rya kera ryari rifise inyuguti, izo nyuguti nazo birivuze ngo zari rifise ubugabuzi. Iyo bivuze ijambo ubugabuzi ni ijambo risigura ministeri, igikogwa. Nubwo ari vino ya kera cyangwa ari mikuza ya kera, ariko vyaganzwa n'urupfu. Iri jambo urupfu ni ijambo risigura separation. Now icyiza cyari kije kuri wewe mu mwanya utazi, mu bihe udatahura, icyo kintu gitandukana nawe. Ntakuna kuba wasigurira Mose ibyo yashoboye kwandura, Mose ibyo yashoboye kubamwo, mugakora kari muri ubu bugabuzi buganzwa n'urupfu gutandukana. Imana ageze ahantu ati harabe niharya mugabo ntuzokwinjirayo. Bugabuzi bwake. Alleluia. Alleluia. Muriko muranyumva
bwaganzwa n'urupfu niko ijambo ry'Imana rivuze. Ariko umviriza munsi, naho bwari bwazananye n'ubwiza, si uko butagira ubwiza, mugabo ubwo bwiza buraba kontra, ubwo bwiza burahura n'inzitizi, ubwo bwiza si bwo mukeneye mu gihe gisasa mwinjiyemwo inyuma y'igihe cya mbere cy'imyaka 10. Muvameni meseze muri kibanza. Haleluya. Nubwo bwazanye n'ubwiza, mugabo urupfu ruri kuri bwo. Separation ni hantu usanga bishop abantu aturumva n'ukuri naheze no gusinya kontra, mugabo sinigene vyagenze, nagiye bambwira yuko atari byo, nagiye bambwira ko bihenze, bigutsa mu myanya yino kubera ko ubugabuzi bugazwa n'urupfu. Nuva amen meze neza. Yego. Uviriza munsi, ariko ubwo bwiza naho bwagenda bushira, bwatumye Abisirayeli badashobora gutumbera mu maso ha Mose. Ubwo bwiza naho bwagenda bushira, ikiri cya gicapo cya Mose avuye ku musozi, avuye kwakira ibyagezwe, kubera mbabwira ikintu kimwe. Wino hari ubwiza bwa vino ya kera n'ubwiza bwa vino shasha. Ubwiza bwa vino ya kera nivyo n'ubwiza. Mose avuye ku musozi kwera iminsi 40 amaze yaje kayangana, abantu nibasha kumuraba mu maso, bamusaba gushaka agatambara kugira ngo badashobora kugira iki kubandanya bari kubarababazwa n'ubwo bwiza. N'ubwiza bw'Imana nivyo bishop, mugabo n'ubwiza butemerera abantu ko bazaho muri. Uramaze kugera ahantu ukavuga ati no vyose biri mu kibanza, mugabo kubera iki kintu kitaza ngo ndagifate. Nahejeje projet vyose banyemereye, mugabo kubera iki bidashika. N'amafaranga bakurungikiye bagashaka kubwira ngo banki intermediaire yagize ikibazo, amafaranga yasubije inyuma, bikamara ibintu biri komera. N'ubwiza nivyo, mugabo n'ubwiza bugenda bushira. Muriko muranyumva? Aha niho hana Imana iriko irabakura spirituellement. Ndashaka kuvugishwa gatoya. Aho ibintu bigiye kuza atari kubera ko mwabisengeye, mwa ibintu bigiye kuza kuko nivyo vyanyu, nivyo mwagene kugira ngo mukore icyo Imana bahamagari. Bivameni yanyu muri kino kibanza. Bishop, hari ahantu tugera, waruzi yuko aho hantu ibintu bigiye kuyangara, mugabo ugasanga aho nyene waruzi kugiye guhombera, n'Imana iguhaye kungukira, ishora amakrize bigacika opportunity, si kubera ikindi. Icyo nico twita ubwiza bw'isezerano rishasha, ubwiza bwa vino sasa. Ibintu si wowe ubirondera, n'Imana ibirondera ku bwawe. Numva amen meze neza. Bishop, hari igihe haheze 14 niyo twari twubatse urushengero rwa mbere. Iyo myaka 10 iheze urusengero rwa mbere twagwubatse ruca ruragwa kubera imvura n'umuyaga. Mpamagaye umufundi atugira devi y'ibihumbi 300 kugira ngo ashinge ibiti, amamadriye no gusakara, hama tubanende dusenga. Bishop, turarondera 300,000 turayabura. No mu kuyaronka hari wagiye aratuguranira, bitunanira kuyariha, niwe havuye ayariha. Muga Bishop, ivyo bihe bimaze kurengana, ubu turiko twubaka balcon ifise budget y'imiliyoni 300. Kwaraye duhejeje kubaka balcon gushiraho dale, hataraza umusoketse araza arambwira ngo apotre nari ngiye ko receptiona isima ije, nibaza ngo n'umuntu wo kwishengero ayizanye. Mugabo arambwira ngo ariko sanze cyari umuntu wo kwishengero. Ndamaze none uwo muntu nuwahehe, ngo n'umuntu yari kararengana, ngo hanyuma yumva arakozwe ko yumva yo bazanira isima kugira mu bandanye mukora igikorwa. Ubwiza bwa vino shasha. Iyo kiri nababwiye ububwiza bwa kera suka ataco bumaze, oya buradukora. Birivuga ngo ivyagezwe vyatubereye umurezi aturera, ariko adushikiriza ubuntu bw'Imana. Iyo ubuntu bw'Imana bugusamye, narivuze iyo ubuntu bw'Imana bugusamye, Imana yisura icyo utasengeye. Iyo ubuntu bw'Imana bugusamye, Imana ikora icyo utayisavye. Iyo ubuntu bw'Imana bugusamye,
uhora utangara igihe cyose ukavuga ngo hari igihe ubuntu bw'Imana nabwo buba injuste, hari igihe ubuntu bw'Imana nabwo burenganya, ibi nabyo nasiga, ibi nabyo nari niteze, ariko raba yabikoze. Amashini impundu nyinshi ku mwami. haleluya. Nibyo iyo ugeze ahantu ngiki kintu abantu batangura kubwira, wahora hehe? Umuntu nkawe ko tutari tumuzi, wahora hehe? Bwa bundi muri kino gihugu twari dufise umuntu nkawe, mu Isiramu twari dufise umuntu nkawe, muri entreprise twari dufise umuntu nkawe, kandi wahora ubaca kukabaramutsa. Mugabo none bigenze gute ngo bakubone? Ndababwira, vino ya kera ifise ico Bibiliya yita icitwikiro. Kora ko mbona amasaha yanya ndakizwa, reka ngenda kivuze kugira uravyumva. Ngira umuntu hero ndi wawe umbwira ati ikiri c'Imana kiravugana nawe, icitwikiro kiragiye kukuvako. No, icitwikiro kirahari mugabo kinyegeje ubwiza. mana we, Iyi niyo defo y'isezerano rya kera, iyi niyo defo y'imikuzo ya kera na vino ya kera. Ubwiza burahari, Mose yaje afise ubwiza mugabo hari icitwikiro, ntibashobora kubukontampura bwose. Barabona ko buhari mugabo ntibashobora kubuprofita bwose. cyitwikiro Igihe mwinjiyemo gravity n'igihe cyitwikiro kigiye gukugwaho, n'igihe rero bagiye iyo icyitwikiro kigihari hari amadetaye udashoka ubona. Ufite icyitwikiro ni sinonime y'igitutu. Ubu ivyo mwariko murabona cyari igitutu cy'ishusho y'ukuri y'ibigomba kuza. Ndacafise babana imwe muri cyo kibanza. Biga wahora urota mu nzozi, biga wahora ufise mu vyimviro vy'iwawe, cyari igitutu. Mugabo ishusho y'ukuri ni materialisation ya vya bindi vyose. Ndagomasanisha abantu muri kino kibanza bivuga ngo ivyerekanywe vyose bifise igihe vyashingiwe, ivyerekanywe byose bifise igihe vyashingiwe. No, suko bitariko biraba bisigura ko wavangiwe, ariko igihe vyashingiwe ico gihe nikiraza, ico gihe nicari bwaze, ariko ico gihe gishize. Ni handi Bishop ndashaka kubasarisha gatoya, irukanga muri Zaburi 120. Ibi navyo nari nateguye mugabo numva ari umuntu Imana itaganiza muri kino kibanza, numva amen meze neza. Kaze twinjira mu gihe gishasha, haleluya. Kaze twinjira muri sezo shasha, haleluya. Aho ugiye kuvuga nka Yobu ngo nari narumvishije ibyawe ugutwi, ariko uyu munsi bikiri mu mikuza ya kera turavyumvisha amatwi, ni audio gusa. Ariko iyo vino shasha ije, ibyo twahora twumva mu buryo bwa audio dutangura Yesu we, ukibaza kukiri kurarota, ukibaza kuri mu nzozi. Ariko nagiye kubwira umuntu muri kino kibanza, ntugiye kurota, ntugiye kurota, ntabwo ari inzozi, ni ivy'ukuri, ni mamo. Zaburi 126 nyarukiriza. Zaburi 126 nyarukiriza. hamwe uhoraho yagarukana b'Isiyoni. Isiyoni turahazi, ni spiritual gravity. Abo nyene bari barambukanywe ari nyagano, twari tumeze nk'abarota. Tubwira umuntu hari wandi umbwira tugiye kumera nk'abariko bararota. Bishop, nakubwiye turasamirira tubijije icuya, ariko uyu munsi ndicara n'aba engineer bakambwira ngo ariko rapport turiko turabigene biriko biragenda, nukuri nta bwoba dufise, shanti zohera. Mbega n'ameza ngato ibaze ameza abiri mukamwubatse barko mugaca muheza urushengero n'ibindi bintu byose. Bambwiye ati le 30 septembre naho nyene apana kubera ikindi, kubera nyene ibihe tuteza kurindira bikuma bikagira ibiki, mugabo kari nitwarindira ngo vyume. Haleluya.
hicara nabo ngabwira ati none mubona gute ati oya nukuri vyose bimeze neza ati mbega ndafa pasi bambwiye ngo ntitwokongera kandi kadare ngo turabona ko navyo biri fezabe dushike iyindi hejuru ibi yindi ya kabiri kwari tumeze nk'abarota. Hari abantu umviriza ama ecography yabo bagiye kuyakuzanira bishop kibaza kuri kurarota ukavuga ati no, it's too good to not believe. bavuga gute mu gifaransa, c'est trop beau pour être birarenze. Nibaza ko bari kwenga twari tumeze nk'abarota. Gravity kaze mu gihe natwe turi connected kuri ubwo buntu aho mugiye kuba mu bihe byo kwibaza ko muri ko murarota birenze ibyo mwasengeye, birenze ibyo mwasavye Imana, birenze ibyo mwari murindiriye, birenze ibyo mwari mwibaza. Numva amen message muri kino kibanza kuko iyo mwizeye ni Imana ishoboye gukora ibirenze cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira kuko ubushobozi bwawe budukoramo buri amashini impundu nyinshi. Nyarukiza ku murongo wa kabiri, rivo zabrakata ngo iki murongo wa kabiri, icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenga ibitwengatwenge. Narivuze Imana ibuzuza ibitwengatwenge. Imyaka mwinjiyemo ni imyaka yo kuzuzwa ibitwengatwenge n'umwami Imana. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye. Ntibavuze ngo akanwa kacu kararirimba, ntibavuze ngo akanwa kacu ngo kari kuzuye. Ni ibintu bya plenitude, ni ibintu byo kusesekara, ni ibintu byo kurenza. ibitwengatwenga komereza bishop n'indimi zacu zari zuzuyemo indirimbo. hari indirimbo mutararirimba, oramaya kariga dozakita dove parenda zakita dove Imana y'Isiyoni igiye kubakuririmba. Bishop ryari nari ku mpanda, hanyuma mpura n'umuhungu umwe w'umukozi w'Imana. Hamasamwe mbega apotre uribuka ivyo wamvugishijwe kuri mwe ntana kimwe nibuka ngo basi mugabo urazi ko hirya ndirimbo dukunze muri kino gimana kandi karyo yavuye kuri jewe. Ndavuga ntivyo katavyonze ati vyagenze gute, atuhejeje kumprofetiza ko mwishengero Pastor Lopez niho yace yakira ijya inspiration y'ijya ndirimbo Imana yakandi karyo ati yavuye kuri jewe. Siko ko muranyumva, hari ibihe biduha indirimbo n'utemera Imana asanga ariko araririmba. Narizi ko mfise abantu bimwe muri kino kibanza afise ngo n'indimi zacu zari zuzuyemo indirimbo. No, si indirimbo zazindi ngo wicaye uri kuri yumvira ati verse yobi yihe, mbega hano washira ijambo irihe, oyaye oyaye papa Jean oyaye. Ni hahandi uri kurasenga indirimbo igatemba ukayiririmba, ni hahandi ushobora kuba uryamye. Hari abantu muri kino kibanza bishika baryamye bakumva bariko bararirimba bakavyuka bari mu matazirano. Ivyo nivyo biha Imana igiye kuduha, ivyo nivyo biha Imana igiye kutujanamwo. Nasengeye umuntu yambwiye ngo nari ndyamye mbona umuntu ancumise icumu. Aho hantu yancumise ndabona ndiko ndavirana amaraso. Mvyutse mu gatondo numva ndiko ndababara aho hantu. Ngiye kwa muganga bambwira ngo mfise cancer. Vyabereye mu ndoto. Ariko nimba abantu boshobora guhabwa indwara mu buryo bwa satani muri ubwo buryo biciye mu ndoto, mbega abantu bashobora guhabwa gukira baryamye basinziriye. Ukarota uri kwa muganga ariko arakubwira muganga ngo nta kanseri turiko turabona, nta bugumba turiko turabona, dusanze test ari positive, dusanze uri enceinte, dusanze bimeze neza. Hallelujah. Satani afise uburyo bwiwe
bwo gukora. Satani iminsi yose yamara mu contre-facteur, yama yiba, yama koporora. Nimba abantu basubira kugwara mu ndoto, hari n'abantu basubira gukira mu ndoto. Nimba abantu basubira kuba posede mu ndoto, hari abantu basubira kuzura amahembe mu ndoto. Indimi zacu zari zuzuye mu indirimbo. Yego. Oya ntituraheze buno buhanuzi. Mu mahanga, icyo gihe mu mahanga bavuga bati uhoraho. No, sibo bariko barabivuga. Siriko ababahahaza, ababagirira nabi, ababahama nibo bariko barashinga intahe. Hano ndi kuri kino gicaniro. hano Abansi bawe bashinga intahe. hano Abansi bawe bashima Imana. hano Abansi bawe batinya Imana. Abansi bawe uru n'urugezo rero rwo hejuru. Numva mbere imeze neza, aho umuntu aza akavuga ati ni ukuri n'uwanga urukwavu arazi ko runyaruka, aremera ko runyaruka. hano Vuga kano kajambo ati mbarusha Imana. Wari usanzwe ufise ayandi mazina ariko ndakongere ko niri naryo. Muri ino anniversary y'imyaka 10 ugiye kwitwa mbarusha Imana. Mbarusha Imana. Hallelujah. Baragiye kuvuga ngo uraturengeye, uturusha Imana, uturusha vyose. Hallelujah. Mu mahanga bavuga bati uhoraho yabakoreye ibi. No, apana yabakoreye ibikorwa gusa, yabakoreye. Urazi iyo basize kakajambo ngo ibikomeye ni vya bindi umwana w'umuntu adashobora gutahura. Ni vya bindi bidakwigwa mu bwonko bw'umwana w'umuntu. Iyo uvuze ngo uhoraho yamukoreye ibikomeye, ivuga ngo birare, is too much. Ivuga ngo it's too much. It's too much. If Imana igiye kugukorera, yes we, it's too much. Yabakoreye ibikomeye. Uti ndakiriye ibikorwa bikomeye ku buzima bwanje. Cyane gusa ndakiriye ibikorwa bikomeye ku buzima bwanje. Ndabasesha kandi gatoya. Ibikorwa bikomeye, Paulo avuga ngo nugururiwe urugi runini runyinjiza mu bikorwa bikomeye. Urugi runini runyinjiza mu bikorwa bikomeye. Umunsi umwe nakunda sega ndabaza muhemera, ibikorwa bikomeye ushaka kuvuga iki? Harambwa ati ibikorwa bikomeye nibirenga urugezo rwa satisfaction yiwawe bigatangwa gusatisfiza abandi. Mani majambo, ibikorwa bikomeye Bishop n'akaro gasanzwe naho urengana mu gihe munyivurize neza ko ari ku rugezo bimugora kuronka icyo afungura. Muga bikorwa bikomeye ni gihe Imana iguhaza hanyuma igace guha ubuntu bwo guhaza abandi. Ibikorwa bikomeye ni gihe bijabuka, vuga ngo bijabuke. Birivuga ngo Yosefu ni giti cyama cyane, ngo amababi yacu arenga inzitiro z'amabuye. Urabizi, urumva uruzitiro rw'amabuye z'ejo rusanzwe uruzitiro rukomeye. Mugabo umugisha uri kuri Yosefu urarenga. Hariho igihe Imana munyumvise neza, ibi ndiko ndavuga nk'ubuhanuzi. Hari abantu muri kino kibanza aho muri, aho mukorera, aho mugendera, ingingo zigiye gufatwa, amategeko mashasha agiye kuza, bagiye kuyafata bisunze wewe. Daniel, Meshaki na Abednego ivyo bakoze i Babuloni, cyane cyane Meshaki na Abednego nashaka bamaze kubona batawe mu muriro ntibasha. Umwami aravuga ngo ntihakagire iyindi ashinga icagizwe. Ntiyagishinze kubera conseil i Babuloni, yagishinze kubera abo bagabo batatu batawe mu itanure ry'umuriro, bari mu gihugu kitari ciwabo. Ariko aravuga ngo kuva uyu munsi nshinze icagezwe yuko atayindi Mana. Vuga ngo atayindi Mana. Izosengwa atari Imana yayirakoze Olivier. Atari Imana. N'umupedeje
DG ADG directeur general atahora yumva ivy'abakizwa agiye kuguhamagara akubwire ngo woshobora kuza uradusengesha imbere ko dutangura imikogwa. Babantu siriko bariko baranyumva. No mu mateka y'iki gihugu hari ingingo, hari amategeko yagiye atogwa bitewe n'abantu. Siko biriko muranyumva. Rero iyumvire rero Imana igiye kubihindukiza ku bwawe. Umuntu yaragiye gupansiona mwaca avuga ati oya baravye ubwizigwa bw'uwo muntu ati umuntu two muri kuno mwaka mugabo reka dushema kandi ga close kandi yuko umuntu yabaye umwizigigwa bagaca baraba ama criteria wowe ufise ati umuntu be nuyo azoha yongerwa iyindi myaka 3 muri entreprise ntigari hari iryo tegeko mugabo ribayeho kubera wewe. Numva meze neza. Ngira umuntu rero ati iki gihe twinjiye mu nigihe tugiye gutuma ibitashobora kuba mbere biba. Ibitahora bikoreka bitangura gukoreka. Haleluya. 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 Mbwaki kintu singene kije hari abantu Imana igiye gukoresha muri kiro kibaza mu kuduza amastandard. Siriko muri ko muranyumva. Bagafatira juste kuri wewe baravye ico wewe uri ibiza byose bikaza vyenena kuco we siko ari abantu bimwe mufise muri kino kibanza barakora bico riko ndavuga ubu nibwo bwiza bwa vinosha mu mikuza mesha ubugabuzi bw'urupfu burakubitwa kudeta hamakaza ubugabuzi bw'ubugingo. Bivuga ngo icagezwe camwe w'ubugingo ari cagezwe camwemu gitera ubugingo. Bavuze gitera ubugingo hari abasubire avuze umumareka w'irishengero ngo subira mu bikorino. Oh God. Somera rero somera. Ntibashobora gutumbera mu maso ha Mose none ko vyabaye bityo ubugabuzi buganzwa na mwemu ntiburushiriza cyane kuzanana n'ubwiza uwo mwemu ntari ngaha nitwamuha duse na Mose musi manuka ubugabuzi bwo gutsindwa kwari ubwiza ubugabuzi bwo kugororoka burushiriza kugira ubwiza bw'akaburarugero. Manuke kandi hinge gato reka sigure gatoya gwino ubugabuzi bwo gutsindwa ministère de la condamnation ariko bavuga mu bifaransa gutsindwa. Urazi iki gihe iki gihe abantu baratsindwa batagwanye umuntu agakubitwa n'ikintu atazi gituma kimukubise kubera ubugabuzi just igicuba ari munsi. Uravyumva umuntu n'ivyari kumuza ko vyorusha bikaba compliqué ariko avuze ngo ubugabuzi bwo kugororoka bwa vino shasha ntiburushiza kugira ubwiza bw'akaburarugero. Apana gusa ubwiza mbwa bashize ko bw'akaburarugero kaze mu gihe cyo kuba mu bwiza bw'akaburarugero. Haleluya. Tubandanye ku murongo ukurikira amasaha yanyu gamana. Mbere umviriza mbere icyari gisanganye ubwiza nta bwiza kigifise. Gira umuntu ari wande yiwawe ngo icyari gisanganye ubwiza kuva ubu nta bwiza kigifise. Haleluya. Kare nivyo ubirimwo wamengo n'ubwiza mugaba aho ugeze ico gihe nababwiye inoti y'amajana 3 ibonetse bwari ubwiza bishop mugabo uyu munsi ndavye inyuma amajana 3 nta n'imifuko 6 yisimagura.
ubu rero turavye inyuma ugiye kwitegereza usubiza amaso inyuma ego nivyo kiriya gihe byari bifise ubwiza ariko Imana igiye kukugeza icyari gifise ubwiza nta bwiza kigifise kuko hatse ubwiza bukirengeye. hari abantu birashikira muri kino kibanza impuzu wahora uzi ko ariyo nziza ya mbere ufise y'akaruru ka nyuma iyo haje iyirenze usigaye uritegereza uvuga ati mbega tora iyo mikrofone tubivuge we vuga ngo ubundi bwiza ngwino mu bijyanye n'imodoka papa Karose avuga ngo ni nouveau modèle full option uravyumva ubundi mbwira umuntu ari ati ubundi bwiza ingene uriko urabivuga umengo nturi konve vuga ngo ubundi bwiza cyane rwose ubundi bwiza burengeye ubwa mbere burengeye ibwo nabonye mbere burengeye ibyo mu myaka iheze amashini impundu nyinshi reka nabatweze gato konseri ya mbere twakoze muri eglise ya Dr Voice nta ngoma twari dufise ya ngoma y'urushato bagaca bayishirako mikrofone bayivugije twe twumva umengo ni drum natwe tukavuga ati turakaze tukafata ubu bwiza burarenze mugabo uyu munsi turaraba ati none hajya twari mu biki hari n'ifoto nashaka kubona hari n'amafoto nashaka kubona byagenze gute Haleluya simvuze ko atabwiza byari bifise mugabo bivanye naho ugeze hari abantu ndiko ndavuga nabo muri cyo kibanza hari abantu bari kubarumva vino shasha mu mikuza mishasha arico bivanye kangene wahora ubona ibintu hari igihe ugenda nama ndavyibuka je barigeze hari umumama n'umudiyakoni mu ishengero umunsi umwe abonye ingene nduha ingene ndi gasanga umunsi umwe arambwira ngo ndashaka uyu munsi uzoze jane dusangire icyayi tuganire ariko nkeneye kukubwira kuko ntiyashaka kunganiriza yagomba nkuremwo ivyo birarane iyo nzara uwo muruho ca turagenda mugabo urabe ico gihe bagiye mu gatondo twashizeho nka 2:30 canke 3:00 twavuye 17h ngo twaranyoye icayi turafungura ivya midi mugabo aho hose bamaye ngo nkomande sinagenda à gauche à droite siko hari abantu bariko baravuga jewe nagenda à droite à gauche muri bishatse kuvuga ubanza kuraba amafaranga hama ugacuza kuraba ico musi umwari umukozi w'Imana bamusohokanye nk'uko nyene hama namubwira ati mushaka kumubwira ico mushaka aritegereza baramureka ashamba ngo murafise ubugari bw'ingano ati ingano umwana w'ibujumbura atewe ingano ngo nibwo numva nshaka bagiye kuraba uyo muntu bari kumwe agiye hishurirwa ati raba igituma avuze ubw'ingano aza gusanga nibwo bwonyene bugugwa 2000 muri restaurant cyari bwagushikire jewe narigeze kuba nsohokana umukunzi wanje ngaca namubwira nti visa yangana gutya uyu munsi ni brochette zitari akompanye kuko bomfunga kandi ico gihe kame bwari ubwiza ico gihe mugabo hari ahandi hantu urumva
Haleluya. Muri ko mubishobora ndavuga. Reka mvuge mu gikorwa. Je naho nasenga mbwira Imana n'Imana ndakwinginze mu buntu bwawe. Abazontumira ngo nje kuvuga ubutumwa nzosange bafise sonorisation. Kuko nari ndushe no kwama ndiko ndavugishijwe. Rimwe nabwiye ubutumwa abantu 200 ata microphone mfise. Hamasigarangira. Mu minota 5 ijwi ryari ryamaze gukatika. Kandi nkumva nari ngifise amavuta mugabo nibikunda. Kacambira Imana bazosubira kuntumira. Zosange bafise sonoriza mvugire kuri microphone. Uyu munsi ndaza nkasanga mwazanye sono nshasha. 10 ans. Hari igihe mu ishengero dukora decor twagenda tukabwira umuntu adekora ati nta gitambara wahevye udutize dufuke amarenga araho sinzokwibagira hari umuketi raho yahurisa nkuko mugabo yari yaracuye kubwizigara isa na rouge bordeaux mugabo tukayisasa kandi tukumva n'ubwiza ngo baragera igihe ngumva ngo bicaye bariyumvira ngo ingene ngo bohindura imbere uko biri siko bizokwama nari mvuze uko biri siko ubiriza ndiko turiko turavuga ivyo nta kintu na kimwe cyo kwishima kirimwo mugabo dusubiza amaso inyuma ducisha amaso ku bitugu byacu tukaraba inyuma tukabona iyo yadukuye tukabona iyo yatuvanye tukaca turima ngo aho twagendaniye Yesu oya ntiwige ukabiraba ati no burya navuye hariya mugabo ukaraba ukungene uko biri kose nubwo wagenda muri vitesi y'ikinyongori mugabo warateye intambwe yo kuja imbere ukabona ubwiza burushirije ndayivuga cyane numva amosozi menshi ariko reka tubandanye tugeze ku murongo wa kangahe oya amosozi ikisigiye cukurira verisa mbere cyane igisanganya ubwiza nta bwiza higifise kuko haje ubwiza bukirengeye hanuka hepfo igishira ko cari n'ubwiza mwani majambo bijya wari kuracamwo Bibiri vyise ngo nibishira yego cyane naho muri nondwe naho kuri uyu munsi ugatatu w'igikorane bituba birahera ariko umenye identite yavyo nibishira ibishira ndacafise babara muri kino kibanza uko vyoba bimeze kose birafise akameremere nibishira sibizokwamaho sibizohoraho sibizohaguma biriko birashira igishira ko cari n'ubwiza igihoraho kirushiriza cyane kugira ubwiza ivy'Imana ikira kujana mu birivuzaho nigihoraho sibizoshira oya nigihoraho kirushiriza cyane kugira ntituraheza ngo mbereze ku murongo wa 12 manuka nuko ko dufise ikizigiro kingana gityo tuvuga tutabobotereza na gatoya ntidusa na Mose oya ntidusa na Mose ntidusa n'ivyarenganye ntidusa na Mose ntidusa n'ibihe vyahise haleluya ntidusa na vino ya kera mu mikuzo ya kera haleluya avuze ngo tugiye kuvuga tutabobotereza tugiye kuvuga dushize amanga sinzi ko bishop wari ubwigera ugera ahantu aho rimwe na rimwe niyo
uvuga Imana mugabo uvuga n'amareserve ugira ngo mbe hamwe itobikora mbe hamwe bitocamwo mugara ahantu ugera ukavuga ngo genda icyo mvuze uragiye kukibona iyo bizoca naho nzi ingene bizogenda ntavyo nzi kuko wageze mu kibanza ata jambo risoka mu kanwa kawe ngo uraryemere ko rikorokera hasi. Haleluya. Yego. Haleluya. Wino. Abo hidusa na Mose. Yitwikira mu maso kugira ngo aba gravity ntibahanga amaso iherezo ry'ubwari ko buraherengetera. Manuka. Ariko imitima yabo irakomantara. Kuko gushitsana bugingo n'ubu. Cyitwikiro kikiriho mu isomwa ry'isezerano rya kera. Mu isomwa rya vino ya kera mu mikuzo ya kera. Icyo cyitwikiro kiracyahari. Komeza kuko bikirakurwaho kuko muri Kristo ariho giherera hehe muri Kristo. Ndafise abantu bari muri Kristo. Nico gisagara nico ndafise abantu bari muri Kristo. Muri Kristo niho giherera. Birivuga ngo ko twashikanishijwe no kwizera muri ubu buntu uyu munsi tugize ikiduhagazemwo. Hari kibanza cyitwa ubuntu bw'Imana. Aho rero murabe kino kintu naho ibintu bihinduka juste abakaruro kamwe gusa bitarahinduka. Ugwaye imibembe ahuye n'umuntu atayigwaye bakaramukanya yaca nawe aharugwa katejejwe cyo kimwe n'umunyamibembe. Mu yandi majambo iki cyitwikiro kigihari Kristo ataraza tutarahabwa vino shasha mu mikuza mishasha icarime gishasha mu mikuza mishasha ubuzima bwa muhemu muri twebwe. Birisha muri Imana tubwira yuko munyuvuze neza ikitari cera cyandukiza icera kigacika ikitera. Mugabe iki cyitwikiro kivuye nababwiye ko Imana mbwiye niyo message prophetique nabazaniye. Imana igiye kubakura ko icitwikiro. Iyi cyitwikiro kihavuye iri jambo ni nini cyane. Iyi cyitwikiro kihavuye munyumvirize neza ikitera ntigituma icera gihinduka ikitera. Mani majambo iki negative nikinesha kiri positive. Ikibi nikinesha iciza. Ikitagorotse nikinesha ikigorotse. Iki cyitwikiro kivuyeho icera gihuye nikitera ikitera gihinduka icera. Nico gituma Yesu ahuye na baba nyamibembe ijambo ry'Imana rimbira ngo abakiza bose. Haleluya. Nta hamwe Yesu yaciye akikutera kuko icyitwikiro cyari cyahavuye icera cyandukije ikitera gicika icera. Mu yandi majambo twinjiye ahantu aho hagiye kuba ikintu cyitwa contamination spirituelle. Haleluya. Siko mko mranyumva. Madamu wa papa Steve yambwiye ngo warasengeye madamu ngo inyuma y'isome na charonka visa. Mugaje sinibuka ryari namusengeye. Mugaje arambira ngo wahamagaye abantu bariko bararondera visa. Umugabo we yari mu mahanga. Ati acaraza ntavyo nzi. Mugabo yasekanye ni contamination. Mwavyumvise? Turiko turasenga atumugisha w'Imana ubane na umuntu yareka ararengana ngaho. Iryo jambo rikagwa mu mutima wiwe agatusha garukana ishikanwa ngo narinje gushimana nariko ndarengana. Hama numva muvuze iri jambo hanyuma negewe imbere mbona iryo jambo rirabaye ubuzima. Narinje gushima Imana. Vuga ngo anduzation. Alléluia. Nk'ubu twe mu ishengero turi muri anduzation y'ama mariage. Namwebwe nuko. Urumva ndarengegwa nta weekend ndasiba iyo nagize zibiri ni zitatu. Kavuga ni none ibi bintu nibiki. Anduzation spirituelle. Spiritual mu Cyongereza tujita spiritual anduzation. Numva amen imeze neza. Yandura.
reka rero duheze bishop je shaka gukora amakosa abandi bakoze ireke wayakoze ngwino bandaye nyarukiriza ariko gushitsa n'ubu ivya Mose bisomwa ico citwikiro bisomwa ico citwikiro kiba ku mitima yabo. Iyo abantu bakiri mu bijanye na vino ya kera mu mikuza ya kera ico citwikiro kiba kikiriho. Umviriza rero harahantu nkeneye niyo turangiriza. Ego ngwino wanje ngwino. Yamara umuntu ahindukiriye umwami. Iyo umuntu ahindukiriye umwami ico citwikiro kica gikurwaho. Ngira umuhero ndi wo mumpere tuse ngo ico citwikiro kiragiye kuvaho. Umviriza iyo iki citwikiro kigihari ibi nibona mu madetaye yavyo ni nk'igitutu. Iyo ari igitutu cy'umuntu umenya ko ari umugabo cyangwa ari umugore, ntumenya ko ari defrize cyangwa atari defrize, ntumenya ko yisize rouge à lèvres cyangwa atayisize, ntumenya ko yambaye ipantaro cyangwa yambaye ikanzu. Ariko iyo twitwikiro kivuyeho. Bishop nyemere Bibiliya isigura Bibiliya Abaheburayo 10 ku murongo wa mbere. Juste gusa ncaho hano kuko hari abantu nkene ko ibone mbabwire ikintu kimwe mutarayibona mu buryo bw'imwe ntimuzemwana mu buryo bw'umubiri. Iki gicapo kitaraba claim mu buryo bw'imwe kizoba claim mu buryo bw'umubiri. Nuva amen meze neza. Umviriza ivyagezwe ko bifise igitutu c'ivyiza bizoza. Ivyagezwe ko bifise igitutu c'ivyiza bizoza. N'ivyiza bizoza mugabo ntibiraza. Kandi n'igitutu cavyo. Hari abantu bagifise ibitutu vy'amamariage, hari abantu bagifise ibitutu vyo gukira, hari abantu bagifise ibitutu vy'amapromotion, hari abantu bagifise ibitutu vy'amaviza. Ivyo vyitwikiro biragiye kugwaho. Bidafise ishusho bwite y'ivyo ari ishusho bwite. Numva amen meze neza. Numva amen meze neza. Naho byoshobora guhingura begera igicaniro bibahingurisha ivyo bimaze nyene boro batanga imyaka n'imyaka bifise igitutu c'ivyiza bizoza. Mugabe igihe turiko turavuga icitwikiro cavuyeho si igitutu c'ivyiza bizoza ahubwo utangura kugendera muri ivyo vyiza mw'ishusho bwite yavyo ukabi Reka turangirize kuri hano surahani duhereza yenye. Munyemere muhaguruke gato ku maguru yayo. Ibintu mva no bivuga muhagaze. Kandunduro. Kandi ndabingenze mu vyakire nyene nk'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Kandunduro ka vyose. Kabra shota. Umirigato sakit. Perendasia. Yamara iyo umuntu ahindukiriye umwami ico citwikiro gica gipurwaho. Manuka. Ariko uwo mwami niwe mhemu. Uwo mwami mwani majambo niyo ya vino. Mwavyumvise nta kindi warukeneye uyu mhemu w'umwami. Birivuga ngo kugeza Yesaya 33:15 kugeza umwema azodushikirwa ko avuye hejuru. Mwumvirize neza iyo vino shasha ije ngo ivyara ubugaragwa bigacika itongo rimera cyane. Ivyari itongo rimera cyane bigacika ishamba. Muyani majambo nusoko kuexperimenta desert nusoko umviriza hariyo ubugaragwa urengana ukazohura n'ubundi mbwatari bw'ubwo bwoko bahuye nabwo. Numva amen meze neza. Hari abantu muri kino kibanza Imana igiye kubarenganya bavuga gute desert gute ubugaragwa bw'ubukene uzohura n'ivyo n'ubugaragwa bw'ibitero n'abaguhemukira mugabo bw'ubukene kameme atana cicatrice. Siriko muriko muranyumva. Haleluya. 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 Uviriza uwo mwami niwe mhemu. Ego. Kandi aho muhemu w'umwami ari niho haba. Mwavyumvise gira wiye umwidegemvye muri mu migani havuga ngo niwagenda ntuzositara
niwiruka ntuzogwa hasi. Si kwiruka mwacumvise igituma mweba mwariko muratsitara, mwariko muratambuka. Mugabo ni watangura kwiruka, ibuye ryo gutsitaje urihonyorako usimbira ahandi hantu. Babantu siri kwa kimukiro kibaza kumva amen yabo. Iki gihe mwinjiyemwo ni igihe cya giteye ubwoba, igihe cy'umuvuduko ukomeye, igihe cyo kwirukira imbere y'umukomoka. Reka kino kivuge bwebwe. Ni bande bazi Ahabu muri Bibiliya? Ahabu. Ni bande bazi Eliya muri Bibiliya? Ngiki kintu Imana igiye gukora bivuga ngo uko koraho kuza hejuru ya Eliya, yirukira imbere y'umukogote wa Aha. Sirikizo kintu muri ko muracumva gute umuntu asiga umuntu ari karagendera ku mukogote ari ku maguru. Iyi kiganza cy'Imana kize kuba hejuru yanyu muri no myaka 10, Imana iguha umuvuduko wo kwirukira imbere y'abari barirutse imbere. Ibi ndabivuga nciye bugufi cyane. Ubu buntu ndamaze kubugutako, ubu ndamaze kububona hejuru ubuzima bw'iwanje. Aho ubona abantu birutse igihe kinini imbere y'iwawe, ugacubona abo bantu Imana gushize imbere yabo bariko baraza kugusaba ubufasha. Bamwe bakwima, bamwe banga kukugurana, bamwe bakwirengagiza, bamwe batitaba urubanza rw'iwawe, akaba aribo baza mu nyuma baje kukwisaba. Haleluya! Imana ibaye kwirukira imbere y'ibyabarukiye y'ivyabirukiye imbere. Ndasubiramo, Imana ibaye kwirukira imbere y'ivyabirukiye imbere. Iyo iki citwikiro kivuyeho, twirukira imbere y'abatwirukiye imbere, tugurana batwimye. Imata kwitu somebody right here. Haleluya! Duhe impanuro. Urakoze. Siko muri ko muravyumva. Haleluya. Ibi nivyo bihe Imana iriko ngo hari muhemu niyo haba umwidegemvyo bari kuravuga ngaha. Umviriza, ni handi ugira umwidegemvyo wo kugira budget mugiye gukoresha ku mwaka. Mufise umwidegemvyo siko muri muracumva. Hari guraba turumva turavye oya mugabo. Ayinjira ni make mugavye twene gusohora ni vyinshi. None ayandi azoca ava he? Mugari gihe muba mu musesekara hama mugatuva ati kora iciza cyose gishoboka, uburyo si kibazo. Abariko barategura imanza ati none reception izova he? Imana ikagushikana ahantu aho ubwira komite ngo tegura ibintu vyose hama mumbwire ndibroka amafaranga. Siriko abantu bakiri mu kino kibanza aho ugera munyumvirize neza muri kibanza. Umwana w'imfuvye Imana yahaye ubwenge, mugabo ubuzima bukamutsikamira. Yashobora kuja kubandaniza amashuri mu mahanga, mugabo akabura minervare, akabura uburyo, akabura kumwe asubira kuri itike y'indege. Aho musubira kubimukorera atari kubera ko ari umuryango wanyu, atari kubera ko ari kintu kindi, kubera ko umviriza uri mu kibanza gukora ibintu ufise umwidegemvyo. Haleluya! 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 Ube mu mwidegemvyo wo kuba mu nzu ushatse. Ndasubira kubasayisha gato gabisho. Nukuri nje savimba basinzi biza kuba. Mugabo ndumva umengo nyene ibintu ntegeza kugenda ndabivuze. Genda Yeremiya 29. Genda Yeremiya 29. None simwe mwanje koje. Yeremiya 29. Sabira ku murongo wa gatatu no kwitonda mu yindi ndwi. Akirungika Elasa mwene Shafani na Gemariya mwene Hirukiya abo Zedekiya umwami w'Ubuyuda atumye i Babuloni kuri Nebukadineza umwami w'i Babuloni. Cyari cyanditse manuka umviriza uko niko Uhoraho nyene ingabagize, uko niko Uhoraho agize hejuru ubuzima bwa spiritual gravity. Niyo mana ya spiritual gravity center. Abarira abanyazwe bose. Ufite ubuzima uri kurabamwo by'ukuri twaranyazwe. Ubuzima turiko turaho muri kino gihugu twaranyazwe. Twaranyazwe. Next. Urenganzira bwa
abo yambukanishije ngo bakurwe i Yerusalemu bajanwe i Babuloni. Ati nimwiyubakire amazu muyabemo, mwirimire amatongo, murye ibiyezemwo. Ndafise abasazi bamwemuyera muri kino kibanza kumva mbere n'impundu zabo muri kino. Aya majambo abasanze i Babuloni, abasanze mu gihugu kitari cyo. Murabizi ko igihugu cyacu atari ngaha, igihugu cyacu ni mw'ijuru. Mugabo aha nyene ijambo ry'Imana riravuze ngo, kandi nitegeko cyo ngo ayibonye, ntibavuze ngo muze musenge hama mwisonzeshe mwinginga Imana. Bavuze ngo nitegeko nimwiyubakire mwebwe nyene, ntawe uzoza kubakira. Nimwigurire amaparcelle mwebwe nyene, nimwiyubakire amazu mwebwe nyene, nimwiyubakire amarero mwebwe nyene, nimwubakire imfuvyi mwebwe nyene, nimwubakire abapfakazi mwebwe nyene, nimwubakire banawunikora mwebwe nyene, mwirimire amatongo murye ibyeze muri turaheza. Naco Bishop Vyanse ku murongo wa 6 ndisomera haravuga ngo iki, nyarukiriza, mwiyabirira abagore muvyara abahungu n'abakobwa. Iki nagikunda, musabira abahungu banyu bageni. Nta muhungu atazorongora muri Gravity ngo yabuze uburyo, nta muhungu atazorongora ngo yabuze inkwano muri Gravity. Ico gihe cicitwikiro carangiye, ico cicitwikiro ca siri ko muri komunari mu kibanza. Haleluya, haleluya. Mushingire, nta mukobwa muri Gravity atabeza kugira mariage. Umwana nyakuri, apana ibivyagwa. Hashava ngo yango mugabo ngo murashikuza ngo nta bose, abana nyakuri. Haleluya. Reka mandanya kugira ngo nabo bavyara abahungu n'abakobwa murondokereyo. Shaka ndangize kuri kano kantu Bishop, tuzutore microphone. Jewe ndahejeje. Ntimugire iki, ntimugire iki, je nahejeje. Ntimugire iki, ngira umuntu hano ati ndakubujije, ndakwihanikirije kuba inkwehwa. Ngurumva twavuze ubutumwa ngo hihana batatu, izo ni inkehwa. Ni hihana 300, ni hihana 3,000, hihana 30,000, ni hihana miliyoni 3. Ngurumva ngo jewe ngo chiffre d'affaires yanje ngo ni miliyoni 3. Uri inkewe, ico nazo zimaze duga kandi shika hejuru kandi aguka idegemvye. Ndasaga kumva impundu ziri mu mahema, ndakeneye kumva impundu ziri mu mahema, ndakeneye kumva akaruru k'abatsinze, ndakeneye kumva impundu z'abakiriye. ejo cyangwa nureke bacabikora ngaha. Ejo tuzaba dufise umusavyi w'Imana Miburo, kuwa 5 tuzaba dufise nyeniteka Bishop Emmanuel, ama tugaruke kuwa Mungu. Mutange ishikanwa ry'ivuga